Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Yes, ni Swag Team Plus 247 nibo bantu tugaragaje kuzana no mwanya nabo twagaragaje guhurira mu rumuri rw'amahoro. Bimeze gute mutanga? Yari bon. Duhuriye muri kino kibanza ciza cyagaragaje gutunganywa na leta y'u Burundi. Ugwaruka gwishirura hari mwe mu vyakira gute nk'abaririmbye ndone? Twe byaturyoheye kuko ni ikintu ciza cyane. Twaje kwinjoyinga n'abandi banyagihugu basanzwe urumva ni ibintu bikomeye cyane. Numva ni leta ndundi irikirabashigikira cyane ugwaruka n'abaririmbyi. Mwebwe mu vyakira gute kuri no leta nshasha leta mvyeyi? Tuvyakira neza bagume badushigikira. Turabe ingene twoteza imbere igihugu cyacu biciye mu muziki natwebwe abaririmbyi. So ni ico mucamake bagume badushigikira. Numwigeme mwiza akunzwe kuvuga cyane mu bintu byinshi bigiye bitandukanye wa muri Swag Team. Bimeze gute? Ni bon, turashima. Ko sawa. Fresh Mimi wanasikia wewe aongee Kirundi ni Kiswahili, Kifaransa, Kiingereza na kwaje? Nivo hivyo tu. Kirundi aongee. Naongea kadogo. So ni siku ya leo, usiku mkubwa tunaokundania hapa ni kitu kilioandaliwa na serikali ya Burundi. Kama nyinyi waimbaji mnavipokelea vipi? Fresh tu, ni kitu kizuri sana, kinatukutanisha na watu. Ni bon. Mimi nikiangalia ujio wenu kwa kisasa hampo, hatuaoni vipi, mbona mnazima sana? Inakoaje huko kuhusu muziki? Tupo, inawezekana hujatutafuta. Tupo sana. Sisi tunawatafutia kwenye platform zenu. Na inaona tu pako kimya sana. No, kimya kitaisha, usijali. Tuwategemee lini, huu mwezi ama Soon, kimya kitaisha, usijali. Yes, ni benshi ni batatu muri Swag Team no mwanya turi kumwe mutama tukuramuti. Yego nsawa. Na muri ko murabikora neza tugereje no guhurira muri no evenement nkamwebwe abaririmbyi muri ko muratumirwa cyane, muri ko murahabwa agaciro n'umukuru w'igihugu mushasha. Muvyakira gute kuri mwebwe abaririmbyi ndetse no gwaruka? Okay, cyane ugwaruka nugo ruhurikiyemo n'abaririmbyi siko bo biratunezera kandi biratundagazamwo umunezero mwinshi mbere n'igihugu umva igihugu gisasagayemwe amahoro abantu bose barabizi ya so tubaze kubona ama evenement mwena ya akozwe canke ateguwe n'igihugu siko hanyuma ukacusanga igihugu n'igihugu kandi n'igihugu ni leta mvyeyi maze kuguhamagaza wewe nk'umu artiste canke umu musicien urumva baba baguteye ibakwe. Yes, ni leta mvyeyi. Hari byinshi bimaze imisi bivugwa ati ugwaruka niruzana imigambi yabo turushigikire. Bimeze gute muri Swag Team? Mwarajanye kete hariya canke muracipanga? Byose biri mu ngiro nyene ibikenewe bizokogwa. Akakete karamaze gushikari. En fait ko yaramaze kuvuga ati ni muzani imigambi yanyu tubashigikire namwe murabakora umuziki kandi umuziki nyene ni usanzwe bahisosi niyo migambi yanyu. Mweho ntacyo mwamurama mumaze gukora muri ukukuntu baguma bahimiriza ati ni muzani imigambi yanyu tubashigikire. Nyakubahwa mukuru w'igihugu ariwe muvyeyi wa twese ndibaza ico kintu yarakivuze. Hanyuma nibaze ko canke nsubire mvuge ko ni ngombwa kuri mwene gihugu wese gukora ico kintu siko bisigura yuko nawe we ngaho mu journaliste geza kubikora. Je sinzi ko no kubaza nako umaze gushikana iryo kete. Naba nakubajije kuko oya twivyo ntaco mu Giswahili bavuga siri akazi ubundi ni papa siko kandi n'umuryango twese turabana kandi twese tuba dukeneye umuvyeyi siko ari umwanya wawe ushika ku muvyeyi si umwanya w'iwanje je nshaka kumvugana n'umuvyeyi umva byose n'umwanya kandi ku mwanya n'umwanya birashikirizwa namwebwe mukeneye mukabishikiriza. Okay, yes, Swag Team tubashimira. Merci cyane namwe. Yes, twari kumwe na Swag Team niho wageregeje kutubwira rimwe kabiri gatatu wageregeje kumva ivyiyumviro vyabo vuba bagiye gushikiriza nabo icegeranyo cyabo hariya umutayi bawuronke hama badendirimba ama video meza cyane ari ku rwego rwo hejuru. Association cyane. Yes, tubashimire tubananye mudukurikirana hanyuma tugende tubereka abandi baririmbyi bagiye batandukanye. Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV.